Twumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza nga kuri chaîne yacu. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Turi ku munsi wa gatatu itariki ya 23 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru tubazaniye araza kugaruka cyane mu gisata ca politike. Wa muhuza w'abarundi aherutse kwiha amanota ibice 95 kwijana Geraze Ndabirabe we afise vyinshi amwagiriza. Muraza gukurikira ireresi yose n'amajambo ya Geraze Ndabirabe avuga ivyo vyagirije vyose. Geraze Ndabirabe yemeza ko Edouard Nduwimana atana kimwe camubujije gutanga raporo kubera yagumye aboneka no mu bindi bikorwa kandi ko n'abamenyesha makuru yabaronkeye akanya. Kubwo umukuru w'inama nshingamateka mu myaka 6 yaramaze mu buhuza, Edouard Nduwimana arigeze kuja imbere y'inama nshingamateka rimwe rudende yerekana uko ibikorwa vyiwe vyariko biragenda. Ntivyari bimenyerewe kumva abategetsi bo hejuru muri CNDD-FDD bamaramazanya gutyo. Ivyo Geraze Ndabirabe yanabivuze atanumwe amubajije ico kibazo, kandi mu gihe ibikorwa bari bavuyemwo uwo musi ataco vyafana n'umuhuza. President Ndayishimiye rero kiza ku butegetsi we yari yamenyesheje ko umuhuza ataco amaze. Mukanya gatoyi muraza gukurikira ivideo ku buryo burambuye. Ico ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kaze mukurikire video ya Geraze Ndabirabe avuga ivyo yagiriza Edouard Nduwimana yahoze ari umuhuza w'abarundi na leta. Nimuzohavemo bimbatse nagiye ndababwira ikintu kimwe ko mwahavuye mu kibazo. Nimuze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo, murabona ko twaraye dutoye. Mpamvu ndabivuze nuko nari kubivuga ejo mugana yabihoze, kubera ko muri Sena batari bwatore, batari bwemeze ombudsman rero twaramwemeje nabo nyene bareba mwemeje. Nukuvuga yuko kuri kino gihe ombudsman ariko araba une réalité, asigaye uruhusa rw'umukuru w'igihugu. Rero icyo bashaka kuvuga niki nuko ubundi hariho agiye kuzosimbura ombudsman yarahasanzwe, ariko nkuko biba bisanzwe bikorwa murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe, kandi ibihe byaraheze ntashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano agadupresenta raporo, ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo. Ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kubaha raporo, kubapresenta raporo. Ati murandindira nko mu kw'icumi. Uko kw'icumi kwaraheze ntacabaye, kugira tuje mu buruhuko. Mugabo sinzi byamugoye, ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasorti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru. Mugabo hano twebwe twadukiye kwa dupresenta, yaraje rimwe upresenta raporo rimwe
c'était un rapport d'étape à un moment donné. None ubu naho ikimunaniye ni iki? Ngibyo rero nimuze mumbaza ati none ko ivyo ni ibivugwa mu gihugu c'u Burundi. Tubandanirize mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abarenga 15 mu gisagara ca Katuga bahitanywe n'imvura. Ni inkuru y'umubabaro rero yanditswe mu binyamakuru bitandukanye mpuza makungu. Abantu barenga 16 bishwe n'imvura mu mujyi wa Kamituga uri mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amashiramwe yigenga avuga ko kubaka mu manegeka aribyo byatumye abantu bapfa ari benshi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bamwe mu benegihugu bakamituga bazindutse mu marira yaba bishwe n'imvura. Bamwe muri bo baja gushaka ibiziga vyabo mu mirima no mu mashimu y'inzahabu, mu gihe rero abandi nabo bari muri meri ya Kamituga ahitizwaga iyo mirambo. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kamituga uri metero birenga 100 n'umujyi wa Bukavu basobanura ko imvura yaraye irwa yasenye imisozi yica abaturage, isenya n'amazu menshi ndetse n'imihanda. Serugo Gatonze akorera imirimo y'ubucuruzi Kamituga yababwiye Ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ko umubare nyabwo w'abantu bishwe n'imvura utaramenyekana kuko bakomeje gushaka abishwe nayo. Rwese Ababiri Dunga n'umuturage tuye Kamituga avuga ko yabuze abavandimwe be babiri bari basanzwe batuye muri quartier Mero Kizibuti. Yagize ati ndi mukuru wa nyakwigendera wapfuye izina rye ni Tombo Bashwilango n'umugore we Riziki Maria bishwe n'impanuka yo kundukirwa n'inzu. Imvura yaraguye ibiti by'ikigazi birwa ku nzu yabo ibagwiriraho. Muri abo bantu bapfuye kandi barimwo na mukuru wa Basubi Ombeni Trésor agaragaza ko kubaka mu misozi aribyo bituma iyi mpanuka ibiri. Yagize ati biragoye ko twakwirinda izi mpanuka kuko mujyi wa Kamituga uri ku musozi bamwe bubaka hejuru abandi hasi. Kuva twavuga kera ibi bintu byari bitaraba, niyo mpamvu bakwiriye kureba aho bubaka naho badakwiriye kubaka. Rugeka Adoni ni umuyobozi wa societe civile avuga ko abenshi muri abo bantu bishwe n'imvura ari muri quartier ya Karingi, Pudiere, Kabukungu, Kokela, Mero Kizibuti ndetse na Mero Clinique. Usanzwe rero gisagara ca Kamituga kiri mu metero birenga 100 mujyi wa Bukavu wiganjemwe abantu bacukura zahabu, bahinze ndetse n'abacuruzi. Ubwa mbere imvura yica abantu Kamituga no mu mwaka wa 2020 abantu 50 baguye mu myobo bacukuramwo amabuye y'agaciro. Nayo ku yandi avugwa cyane ngaha ku mugabane wa Afurika muri Kameruni, iyo leta iriko yamagana binjiza intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kameruni yamagana binjiza intwaro mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko kuba aribo benyegeza ibitero by'abakoresha iterabwoba ba Boko Haram bitandukanije bavuga icongereza hamwe n'abanyarugomo. Igisirikare cya Kameruni kivuga ko cabashije gufata intwaro nto nke zitageze ku 5,000 muzigera mu 130. Inyinshi zinjiye mu buryo bw'amagendo ziturutse muri Chad na Nigeria. Igisirikare catonze agatoke ibihugu bituranye nyuma y'inama y'umunsi ku wa kabiri ku bijanye n'intwaro zinjizwa mu miji ya Marwa na Garua ku mipaka ya Chad na Nigeria. Colonel Jean Fuda arongoye ingabo zirwanya abinjiza intwaro mu gihugu avuga ko intwaro nyinshi zitemewe n'amategeko zafatiwe mu majyaruguru ya Kameruni zaturutse ku bihugu birimo bushamirane nka Repubulika ya Centrafrica, Chad, Nigeria no hirya kure muri Sudani. Avuga ko izo ntwaro zitangwa n'abarwanyi ba Boko Haram zikomeje kuba intambamye ku mahoro n'umutekano bya Kameruni. Colonel Fuda avuga ko imitwe y'iterabwoba irakwiza intwaro ba civile kugira barwanye ingabo za guverinoma, ariko avuga ko bamwe mu basivili barimo gukoresha izo ntwaro kugaba ibitero no kwica abantu mu bisagara no mu midugudu yo ku mipaka ya Kameruni, Nigeria ndetse na Chad. Ibi ibihugu vyarahiriye gukorana na Kameruni mu rugamba byo
mu rugamba ku byaha byo mu mipaka nk'ibyo kwinjiza intwaro. Julie Mbara arongoye umushinga wo kwambura intwaro muri porogaramu ya ONU-PNUD muri Cameroon avuga ko abasivile benshi bakoresha izo ntwaro mu kwiba no kwica urubyiruko rw'abashomeri. Bavuga ko barimo kwigisha urubyiruko rw'abahungu rugize umubare munini w'abasivile ibijyanye n'intwaro zitemewe n'amategeko, bityo bafashe hasi izo batunze. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ku bw'aya makuru mbashikirize muri uyu mwanya, aza no kubandanya kubashikiriza byinshi babandanya kuvuga cyane kuri uyu munsi wa gatatu ku itariki ya 23. Ntimuze gucikwa, birungike ku bandi kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Fyone kandi kuri subscribe canke sabone nimutari wafyonda kwibuke no kubisangiza abandi. Murakoze kandi mubandanye kugira ibihe byiza.